Bakunze bibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane Starcom TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Innocent. Turasoma icete ca mbere ca Petero igimba ca 5 umurongo umwe gusa w'umunani. Havuga ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Mukundwa uri kurankurikirana, ushobora kuba uri umwe canke muri benshi, unyemerere tuganire muri uno mwanya iri jambo ry'ubutumwa bwiza rivuga urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Imbere yuko ninjiranye zina mu ijambo, ndagomba kuvuga icarico urufatiro. Ibintu bitandukanye canke ivyo ari vyo vyose birafita urufatiro canke ishimikiro. Arishira hamwe riragira urufatiro canke ico bita stati. Ishengero eka n'umuryango, urugo rurafita urufatiro. N'inzu irafita urufatiro. Ntiwoshobora kubaka inzu ikomeye canke izomara igihe kirekire idafise urufatiro, ariyo fondation, amakorone n'ibindi. Iyo ivyo bitabaye, inzu irasambuka canke ikabomoka. N'ubuzima bw'umukristo burafita urufatiro. Akagakiza twinjiyemo, akagakiza tubayemo karafita urufatiro. Ivya nkenerwa, ivyibanze ngenderwako. Niyo mpamvu uyu mwanya nje kukubwira, nje gusangira nawe ubuzima bw'urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Aha intumwa Petero yaranditse avuga ngo mwirinde. Urufatiro rwa mbere rw'ubuzima bw'umukristo ni ukwirinda. Iyo utirinda nturambira mu gakiza. Iyo utirinda ubu umuntu akuberwa n'umuyaga, rimwe rimwe akaja iburyo ahandi akaja ibubafu. Ntihabaho gushikama. No hahandi usanga habaho inyererezi mu buryo bw'impwemu. Ivyo bibaho. Umuntu ntagire intahe, agakiza kuzuye ntikahabe. Umuntu ntashobore gushingira intahe umwami Yesu. Kubera iki? Kubera atirinda, adafise ikintu cyo kwirinda. Petero avuga ngo mwirinde. Aha bavuze ngo ibiboreza. Iyo ugiye mu bitandukanye, umuntu harabaho guhihigwa, akaboregwa n'ibitandukanye vy'inosi. Oro twebwe tutarabisi, turabijuru. Ushaka kuhezagirwe gute? Ushaka kumererwe neza gute mw'inosi? Ubitahure, ubimenye neza. Aha mw'isi si wacu, turi mu rugendo. Rero umukristo arafita kwirinda. Kwirinda. Ukagira kirazira. Ukagira ibidakogwa. Ukagira ibitavugwa. Ukagira karimbi. Kubera iki? Kuko uri umukristo, uri umwana w'Imana. Arongera akavuga ngo mwame mugavye. Umukristo ni nk'umusoda. Umusoda ntivanga mu vyari vyo vyose. Yamagavye, abazi yuko umwanya n'umwanya, umunsi n'umunsi, igihe cose umwasi ashobora kuza kumutera, maze yamagavye igihe cose. Niyo mpamvu bakora entraînement kugira ngo ntibibagire ibijanye n'umwuga wabo, ibijanye n'akazi kabo.
natwe nk'abakristo turahamagarirwa ngo kwama, si igihe kimwe, n'igihe cyose ngo kwama tugavye. Kubera iki? Ngo kuko ngo wa murezi ngo agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarutsa. Kwama tugavye. Turabasoda ba Yesu, intwazangabo yacu ni Yesu. Yaragwanya urugamba kandi ntigeze aneshwa. Niyo mpamvu natwe ari kizira ko tuneshwa. Turahamagarirwa kwama tugavye. Bwoko bw'Imana, aho uherereye hose uri kurankurikirana, tahura ibi. Ni waba uri umukristo utegerezwa kuba uzi ibi bintu, nivyo vyibanze. Abafashe nka nkama ibi bashitse kure. Abahari bariko bazana iminyago itari mike mu gakiza kuri Yesu Kristo. Ababaye muri ibi bamajije gutaha iwacu mu ijuru. Aba bafise amasinzi menshi cyane yabo bazanye mu gakiza. Abahari nabo bafise urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Yesu Kristo nawe aravuga ngo isegenye yaraje, ngo irahuhuta, ngo bisurira kuri nyanzu, ngo ari kw'iyo nzu, ngo kuko yari imase ku rutare, ngo ntaco yigeze iba. Ariko ngo iyo itari ku rutare, ngo isengeranya na ryayo ryabaye rikomeye cyane. Urashaka kuba umuntu ashikamye, urashaka kuba umuntu isegenya iyo ariyo yose yoza, iyo ariyo yose yoza, uko igihuhusi cyose coza kidashobora kugira ico kikugira. Ndaguhaye umuti. Tahura uru rufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo no kwirinda, no kwamagavye. Mbega mwene data bimeze gute? Ubwo buzima wari ububayemo, ko wewe uri umukristo, ko wewe wamenze Yesu, ko wewe uri umwana w'Imana, uru rufatiro rw'ubuzima bw'umukristo uri nabwo. Nyine ivyo utari bwabikore. Ngiyi foromire. Nk'umukristo ubuzima utegerezwa kubamwo ufise uru rufatiro. Ibi ababikoze bakabigendera barambiye mu gakiza, vyatumye babicitegererezo. Aba bafise ya mvugo yo kwa Pawulo ngo munyigane nk'uko nigana Kristo. Aba bumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Mpwemu Yera, hanyuma bakaryumvira bakarigendera. Aba niyo bagiye mu ivugabutumwa baba bahishuriwe bakamenya ivu ryiza aho bategerezwa kubiba kandi bakimbura. Abona bicogeye kiba kitaragera bakora kubasengera. None ubwo buzima bushoboka gute? N'ahantu hamwe gusa, mu masengesho. Mu masengesho niho dukurira kwirinda. Mu masengesho niho dukurira kwama tugavye, kuko turahumuka amaso. Kumwe Yeremiya yavuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, ngo ndakumenyesha ivyikinze vy'utari bwamenye. Iyo twinjiye mu masengesho turamenya uburyo twirinda, turamenya uburyo twaba tugavye. Nta kintu na kimwe kidushika ko giturumbuka. Kubera iki? Kuko turabakunzi b'Imana, twakunze urukundo rudasanzwe rw'agahebuza. Mwene data, ubeho ubu buzima. Nguru urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Nawe utari bwakora ibi bintu utari ubibayemo, wari umukristo hama ukaba wahora wigira kivagabo aho ushatse ari aho nyene, ntiwasiguje Mpwemu Yera, ntaco mwavuganye, nta jambo. Uyu munsi
subiza ibirenge hasi. Ubu umuntu uja ku karago, ku gasambi, ugasenga uti mpemu yera naraguhawe, mfasha, nyereka uburyo nkwiye kwirinda, nyereka uburyo nkwiye kwama ngavye. Ubu umuntu ubaho ufise akarimbi. Abo nibo bana b'Imana, abo nibo bafise agakiza gashitse kandi gashikamye. Utari bwakizwe, ubu buzima buraryoshe, kandi nta buzima buryoshe nk'ubu bwo kubaho wirinda, bwo kubaho wamugavye. Urashobora kuba utari bwinjire mu gakiza, kuko izi ni inshingano nk'uko nabivuze bw'urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Wowe utari bwinjire muri iyi kategori y'abakristo, sinorangiza ntaguhaye ikaze winjire muri ubu buzima. Ubu nibwo buzima buryoshe, ubu nibwo buzima butuma tubaho tugendana n'Imana, tubaho dukorana n'Imana, hanyuma igihe kikazogera Yesu Kristo akazoza kudutora. Womaze uti bigenda gute? Nuko wumva ubishaka, nuko wumva ubikeneye, hanyuma ugaca utera intambwe yo kwinjira gute mu kwemera nka kurongora muri iri sengesho ryo kwizera wakira agakiza. Urasubiranamo nanjye amasengesho uti mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ndahisemo gusezera vyose, hama nkinjira mu mugwi w'abana bawe. Ndakwinginze uzimanganye amafuti yose nakoze, hanyuma unyandike mu gitabo c'ubugingo, umfute mu gitabo c'urubanza, kugira ngo kuri wa munsi aho uzoza gutorera bawe nanje nze niyumvemo. Ndavyaturishije akanwa kandi ndavyizeresheje umutima, ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndavyatuye, amen. Wewe ari kurankurikirana, ndagomba kugusengera kugira ngo ubeho ubu buzima. Warakijijwe n'ivyo, ariko urashobora kuba utabubayeho ubu buzima. Ndagomba kugusengera ubeho ubwo buzima nawe. Kandi wari kurankurikirana ugwaye, ndagomba urambike ikiganza aho ugwaye, aho nyene uri kurababara, kuko mu kanya inyuma yo gusenga amavuta akiza ingwara n'ubumuga agomba kukurukirako. Nawe wari uzigirijwe n'ibindi bibazo bitandukanye by'imibereho y'ubu buzima, ndagomba kugusengera ngo wizere hamubone igitangaza mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndarengutse imbere y'ingo zawe, ndasengeye uyu muvukanyi yakijijwe ari umukristo w'umwana wawe, yarabayeho uru rufatiro atari nago atago yarafise. Ndasenga umuha inkomezi, ndasenga umuha ubwenge no gutahura mu izina ryawe Yesu Kristo, kugira ngo abo umuntu yirinda, kugira ngo abo umuntu yamagavye aho Satani yaragejeje kumukubeba mu buzima bw'ubutamenya butandukanye. Nsizeho akadomo, kuko uyu munsi ahejeje kwakira urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo, ari ubwo buzima bw'abana bawe. Uwaragwaye yaramitse ikiganza ahagwaye, ndategetse gukira mu izina rya Yesu. Ubu nyene ukire, ukire icago cawe, ukire ako gahinda, ukire ubwo bumuga, ukire ayo mangetengete yari yarakwiziziye mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka, bohoka ubu nyene mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana yarahishuwe, umwana w'Imana yaraje kugira ngo atange ubuzima busagutse, ubuzima busesuye, ubuzima bw'abiteguye kuzomubona ari bo bageni biwe. Nabo
bwoba buboshwe n'ibitandukanye, amageragezwa y'uburyo butandukanye, iyo ngogo ndategetse ikoroke ubugere mu izina rya Yesu, maze widegembye ubeho uguwe neza, ubeho mu mahoro. Ndagushimire Mwami Yesu kuvyumvise, ndagushimire kubikoze, ndagushimire kubw'intahe, intahe z'ibitangaza wakoze inyuma y'iri jambo. Izina ryawe rikomeze gushimwa no gushirwa hejuru ubu n'ibihe bidashira, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo misenze nizeye, amen. Turarangije, naho ubutaha. Yesu abahezagire.